Bakunzi b'ikiganiro Yesu araje twongeye kubaramutsa tubamwiriwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Kuri no munsi tongeye kubaha kaze mu kiganiro cyanyu aco cyacu Yesu araje mushikirizwa n'umuvuga butumwa Nimona Leonard. Kuno munsi twashimye kuvugana ku ijambo ridasanzwe riza kutubwira ingeso zikwiranye n'umukristo. Haleluya. Ingeso zikwiranye n'umukristo. Reka tusome iryo jambo dusanga mu Banyefeso igice cya 4 duhereye ku murongo wa 25 turageza ku murongo wa 32. Umutwe w'ijambo ratubwira ingeso zikwiranye n'umukristo. Maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we kuko turi gingo z'abagenzi bacu. Nimwaraka ntibakoreshe icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro. Ku murongo wa 28 uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura akoresha yiwe maboko ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Mururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiranire neza, mugiranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Amen. Murumvise dusomye imirongo itari mike, ariko wewe ari kurumva rino jambo twumvise neza yuko ari jambo ritubwira ingeso zikwiranye n'umukristo. Ingeso zikwiranye n'umukristo. Mu kino kiganiro cyacu Yesu araje, umukristo ategerezwa kwamafise ingeso zikwiranye n'umukristo. Aha twumvise umaze umwiyambuye ibinyoma umuntu wese wavugane ivy'ukuri na mugenzi we. Mu yandi majambo umukristo ntakwiye kubesha. Mu yandi majambo umukristo ategerezwa kwiyambura ibinyoma, ategerezwa kwitandukanya no kubesha. Ngo nimwaraka ngo nibakoreshe icyaha, ngo izuba ngo ntirikarenge mukiratse. Haleluya. Birashika ugasanga izuba rirarenze ukiratse. Umukristo ntibibereye yuko izuba rirenga kiratse. Ngo nimwaraka ngo nibakoreshe icyaha. Iyo uratse, iyo ushavuye, mukristo ndakwinginze ntibikoreshe icyaha, kuko Yesu ashobora kuza iyo saha nyene uratse, ashobora kuza iyo saha washavuye bigatuma utabona Yesu Kristo. Ndakwinginze rero witandukanye n'icyaha, witandukanye n'ibinyoma, witandukanye no kuraka. Ku murongo wa 27 kandi ngo nimuhe wa mugwanizi icicaro. Bisigura iki? Ntimuhe icicaro Satani, kuko Satani wewe afise intumbero yo kugira ngo nitwe tubone Yesu mwami wacu, aguma tuzimiza. Ariko ndakwinginze iri jambo ukiryumva wumve ko rifise ububasha n'ubushobozi bwo gutuma utoye kibanza umugwanizi Satani, kuko Satani wewe aduteza kuvuga ibinyoma, aduteza kuraka, aduteza gushavura, aduteza kugira umururazi. Turabona hano ku murongo wa 29 aratubwira hati ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Ntihaze habe ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Ndakwinginze nshuti mukundwa uri kurumviza kino kiganiro, ntihaze habe ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Murakwiye kwama muganira iby'ijuru, murakwiye kwama muyaga iby'igorogota, ariko ntimwame muyaga ibibi, kuko Satani mamumuhaye icicaro. Ku murongo wa 31 umururazi wose wo kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemo hamwe n'inzigo yose. Umukristo ariko ararondera kuja mu ijuru, ariko arategekanya
kwakira Yesu Kristo ategerezwa kwitandukanya n'ikintu bita umururazi no kujingitwa. Haleluya. Ndetse n'inzigo yose. Inzigo, umaze kuba ufise inzigo, ukaba ufitiye inzigo mwene data wundi, ukaba ufitiye inzigo mubanyi wawe, ukaba ufitiye inzigo uwo muvukana, ukaba ufitiye inzigo abavyeyi bawe, nawe uri kuraja, kuko Yesu araje vuba kandi azojana abantu bose biteguye badafise inzigo mu mitima yabo. Ku murongo 32 ngo mugiraniranire neza, mugiranire imbabazi, muharirane. Haleluya. Mukwiye kwama mugiranira neza, kuko umukristo, umuntu yiteguye wese kwakira Yesu Kristo, kuko Yesu aje, ndakwinginze wamuri umugwaneza, ndakwinginze wame ugiranira imbabazi, guharirana, ugumva uhariye mugenzawe, kumva hariye umudamu wawe, kumva hariye umugabo wawe, kumva hariye abana bawe, kumva hariye abavyeyi bawe, kuko niyo ntumbero ijambo ry'Imana ridutegeka kugira tuze tubone umwami Yesu Kristo. Yesu aje rero azosange twiteguye. Nkuko ngo Imana nayo ngo yaduhariye muri Kristo Yesu Kristo. Imana yatanze umwana wayo kugira ducungurwe. Naco gituma ntidukwiye gusubira muri bimwe twahevye kera, bimwe twagenderamwo inzigo, ukujingitwa, uburake, igono, eka ishari, ubusambanyi, ingeso zose mbi ubu dutegwa n'umugwani Satani. Tuziyambure kugira Yesu aje asange turi maso. Ndabashimiye bakundwa, mwariko muratega amatwi kino kiganiro, mwariko murashikirizwa n'umuvuga butumwa Nimona Leonard. Twagomba turangize no kubasengera kugira Imana ibatere intege, Imana ibongera inkomezi zo kugira ingeso zikwiranye n'umukristo. Abantu bose bakwamuremwo icyamwa cerekana yuko ufise ingeso zikwanye mu Kristo. Abantu bose babone kuri cete gisomeka. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu. Mana data wa twese ubyagera mu ijuru, Mana horaho, Mana ukora ibikomeye. Nongeye gusengera ishengero ryawe ryariko rirumva rino jambo, ijambo ridasanzwe, ijambo ribabwira kugira ingeso zikwiranye n'umukristo. Mwami Yesu, biyambure ibyaha byose, biyambura ingeso mbi zose mw'izina rya Yesu Kristo. Ndabasabiye amaraso ya Yesu Kristo yongera babonekemwo mw'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Mwami Yesu zibabonekeko. Mwami Yesu, uhindura imiryango aho batumvikana, hari uburake, hari inzigo, hari ukujingitwa, waronse amahoro Mwami. Abana batuba abavyeyi bahindure, abavyeyi Mwami nabo nyene Mwami Yesu bafasha abana babo kugira ingeso Mwami zikwiranye n'umukristo. Urakoze Mana nzima. Ndasengera umuntu wese ko mbina jambo rimuhindure, rigira ikimazi kidasanzwe mu buzima bwiwe. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.